nyenishobora mukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye, ati rero genda wuvure, bantumiye genda wuvure userukire kugira ngo batangure ibikorwa ku mugaragaro. Yantumye ijambo rimwe gusa rudende rwa dege, yambariye ati gendo bambaririre bakomere bongere baramirize. Nkaba rero kano kanya ndabashimiye nongera imbere yuko ntabura igitambara ntangaza icese kw'Irebe FM yuguruwe icese ku mugaragaro. Kuri ino genekerezo rya 12 ukwezi kwa Kigarama 2025, murakoze, Imana ibahezagire. Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM, megahertz 91.4.
mu gisagara ca Bujumbura nibo bariko baraturyoherereza runo rubanza. Reka rero kumbure ntaravuga menshi, dutangure tubisaba Imana ibikorwa byose dukora hano muri Radio Irebe FM, duhera ku Mukama yaduhaye amahoro akadushikana aho tugeze gushika no munsi. Rero dusenga mu kwemera gutandukanye, wari wese arahabwa ikibanza. Turafise abihebeye Imana mu muryango iwacu, turafise kandi n'abandi basenga abapasteur murabyumva. Nagomba ndabasabe rero bace baza hano imbere badufashe guhereza Imana no munsi n'ibikorwa byose tuja gukorera hano. Sabe mama Anosia, dukoraniye ngaha ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Dawe mwiza, dawe utunganye, turagukengurukiye kandi turaguhezagiye ko waduhaye ubuzima, uyu munsi naho ukaba watwongeye umunsi wo kubaho. Turakuninahaje kuri uyu munsi udasanzwe hano mu Irebe FM, aho tuje kugira ngo tugushikirize ibyo tugiye kurangurira ngaho uyu munsi byose. None Mukama Yezu, turasaba imigisha n'imihezagiro ibikorwa by'uyu munsi bigiye kurangurirwa hano hantu kubw'iyi radiyo kugira ngo izina ryawe rininahazwe. Turasabye imigisha n'imihezagiro kuri twebwe twese, turasabye imigisha n'imihezagiro ku gihugu cyacu cy'u Burundi, kugira ngo kubw'iki gisabisho cyo mwa kino gitondo ngo uduhezagire twese, uhezagire abarundi, uhezagire isi yose, eka twese tubandanye tukuninahaza, na cane cane muri ubu buryo bwa none bwo kumenyesha inkuru nziza duciye ku maradiyo n'ibimenyesha amakuru. Zose nubihezagirirwe tubigusavye wewe uri umwami ubu no mu myaka yose, amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Tugushimira Imana kuri hano, turagushima ko urukundo rwari rwinshi, tugushimiye ko wowe wadushikanye hano hantu tukaba tukiri bazima, tugushimiye ko ijambo ryose riza kuvugirwa hano wa Imana, tugushima ko ari biza kubaka, ari biza gutera intege umuntu wese mu izina rya Yesu. Tugushima ko Imana kubwa ino radio Irebe FM, tugushima ko igihe cyose Imana ico yokoreshwa cyose kigira impinduka mu gihugu, kigira impinduka mu mahanga. Tugushime ku mwanya wose zo kumara hano hantu, icubahiro cyose ize kukagaruka ko mu izina rya Yesu Kristo twizeyemo, amen. Kanya nyakubahwa mushikiranganje utujejwe, mushikiranganje uje kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, nyakubahwa nyenimbono nyeni radio we wazanye cimviro gatanguza radio Irebe FM, nyakubahwa muyobozi mukuru wa radio Irebe FM, nyakubahwa mu nyamabanga ntahegahezwa muri komine yagutse ya Mukaza ari nayo dutuyemwo, nyakubahwa muvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano, nyakubahwa mu nyamabanga nshingwabikorwa mu rwego rucungera uko ibimenyesha amakuru bikora mu Burundi, banyakubahwa abayobozi b'ibimenyesha amakuru muri ngaha, nyakubahwa mwaje muserukira ishyirahamwe Superbat, ikaba ari umugenzi w'ino samirizi kuko dukorana, banyakubahwa umwe wese mu cubahiro ciwe, ntiriwe ndavuga menshi kuko ndazi ko muri benshi cyane kugira ngo size nsitara. Mwese muri hano mu kino kibanza mu nkundire ndabaramutse amahoro ya Kristo. Amahoro ya Kristo. Narimpeje kuvuga nti turamaze kuronka ubwahuro, ariko buri mu cifuzo kandi buri no mu vyiyumviro byacu kuko ndazi ko atabisubirako. Muyobozi mukuru wacu mu kanya candamuha akano ino mikro kugira ngo aheze aza twakire. Nyakubahwa umushikiranganje mujejwe gutumatumanako amakuru n'ibimenyesha amakuru, nyakubahwa nyenimbono yo gushinga isamizi Irebe FM, nyakubahwa umunyamabanga ntahegayezwa mu biro bya musitanteri wa komine Mukaza, nyakubahwa mwaserukiye
umuvugizi w'umushikiranganji w'umutekano, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa mu kigo kijejwe gukurikirana ibimenyeshamakuru, banyakubahwa mwaje muserukira ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bitandukanye, banyakubahwa bayobozi batandukanye, umwe wese mu vyubahiro vyiwe, nitugire amahoro. Bwa mbere na mbere banje gushima Imana mushobora vyose yo yatumye uno musi ubaho tugashobora kuwushika ko turi bazima. Uno musi si usanzwe, ni umusi w'iteka, umusi w'umunezero n'akaranga gashasha, kuko twuguruye ku mugaragaro iradiyo Irebe FM, insamirizi yanyu, ijwi ryanyu yo kiraro c'iterambere, inyuma y'imyaka 2 twari tumaze turiko turakora hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Iyi samirizi yashinzwe kugira itange umuco, isakaze ukuri, yerekane ishusho nziza y'igihugu no gukundisha igihugu, ishimangire ubumwe n'iterambere, ariko kandi cane cane itange ijambo ku mwenegihugu wese. Turashimiye abo bose bagize uruhara mu gushigikira uyu mugambi kuva mu ntango gushika uno musi, na cane cane dushimira leta y'u Burundi kuba yarashoboye kutwemerera gukorera hano ku butaka bw'u Burundi kugira ngo natwe duterere mu iterambere tubicishije mu kumenyesha amakuru. Turabemereye kwama turi kumwe dutanga ibiganiro n'amakuru bifise akanovera bijanye n'ivyo igihugu n'abenegihugu bakeneye. Murahawe ikaze mwese, Irebe FM ni yanyu, Irebe FM ni yacu twese, ndangije mvuga nti Imana ibahezagire, murakoze. Murakoze cyane. Nyakubahwa mushikiranganji aje muserukira leta y'u Burundi, tukaba dukora no mu gisata musanzwe mujejwe, nabo mwagendanye bose n'ibindi bisata byose n'abandi bubahwa bose bari muri iki kibanza bagiye baradondagura muri ngaha, tutibagiwe na metre wacu asanzwe adufasha mu by'amategeko, tutibagiwe abari inyuma mwese ko mwese uri banyakubahwa, kuko nta igihugu ni twebwe abenegihugu. Tugira amahoro iterambere mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ku izina ryanje n'iry'umuryango wanje, na cyane umuryango wa Irebe Company, abantu benshi basanzwe bashaka kumenya Irebe ico ari cyo, sindagisigura cyane kuko umwanya uragiye, ariko Irebe ni ikibanza c'iteka nk'uko mubibona, twatewe iteka n'abantu b'iteka, n'ahantu hasanzwe hakoranira abantu. Cyari ikibanza cyo mu Gishora umwami yicaramwo mu gihe ashaka kuganira n'abagabo b'ijunja n'ijambo. Namwe rero uno mwanya muri ikibanza c'iteka mwiha amashimwe cyane. Icyumviro Irebe FM kugira ngo ndakiyumvire byavuye mu mbona kazoza iri muri jewe. Sanzwe nkunda igihugu canje ciza cy'u Burundi, ariko sanzwe mvuka mu ntara ya Butanyerera, ariko muno mwanya musanzwe nasindara mu mahanga muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko igihe nagenda nariyumvire ico nzokora, ko kugenda ni kimwe, kugira icyo uhinduye ni kindi. Nkuko abakera bose bagenda gupagasa bagira icyo bazanye mu gihugu gifasha imiryango n'igihugu. Rero nararavye sanga ugaruka ni gwishi cyane, kagiye kureba sanga leta ntiyotanga akazi yonyene gukwiza akazi abantu bose. Ngiye kureba gusoma mu bitabo bitandukanye, natangwe gusoma ku muntu bita Bihome yaranyigishije cyane, kubera ko igihe baza kwica umwami, Bihome niwe yafashe impuzu z'umwami arazambara. Nibaza ngaha ko turi ngaha kugira ngo ufate impuzu undi muntu uvuga ati barondera umuntu reka ndayambare, ni bake bo bikora, ariko Bihome yarabikoze. Yabaye intango yanje yo kumuyumvira ko cyane, uburyo yakunze igihugu. Ariko kandi turasima ndabona gwa gasore uburyo yari umwana w'umwami ataco yarabuze, yategeza kubera umuryango abaheho neza, teza kwibera muri Amerika caka ba mu Burayi kuko nundi niyo yize, ariko akaza kugira ngo agwane ntayo kwikukira. Ndavuga ati ivyo bintu byarakozwe,
je nta kintu noshirako, ariko ndashobora kugira ikindi na itafari shirako, kuko nzi neza twese Imana yaturemye kugira ngo tugire icyo dukoze kw'ino si yayo yaduhaye. Rero ndavuga nti reka shinge umuryango w'Irebe Company, rondera urwaruka rumfashe kugira ngo duteze imbere igihugu biciye mu mpano zabo, biciye mu mutahe wanje, biciye mu cirumbiro ciwanje, kandi byarakunze mu mpera amashu urwaruka rwishi turi kumwe muri Irebe Company. Urugendo rwatanguranye nkoresha urwaruka wita Team August, nabaza nkabamagara ngaha nibwo baje bakeya. Team August bo twatanguranye, urwaruka ruhejeje amashuri utagira akazi, naragwegereye narubwira umugambi ifise, n'ubu nta kazi bararonka, ariko ko turagerageza mu misazo bagafise, kandi bose bafise amashuri, bafise amadiplome mu misi, nuko gusa ndiko naronka ibisata bitajanye n'ivyo bize, ariko ndababa hafi. Aba nibo twatanguranye urugendo mu mwaka wa 2021. N'uno musi turacari kumwe, ntawe ugwara ngo ahere mu bitaro, barabizi, ntawe uvyara ngo tureke kumushikako, ndabafasha bijya bisanzwe, mugabo bose hamwe n'abantu 54 barakoze cyane gusura mu byicaro, baje basabikira abandi. Niho rero badufashije kugira ngo ijambo Irebe rimenyekane. Murabona icyo bita kugira kugusheringa, kugira ngo ijambo rizunguruke, ushaka kubikora umwe ngo bishoboke. Rero inkingi zanje n'amatafari nabo mubonye, niho naca rero mu minsi niyumvira nti kana bagije inama ndagwe yatugira ngire iradio Irebe FM, ariko ndabona muri mwebwe ntiharaje, ariko nabo bashikira umwaka uza ndaza kubishika ko razo bashikiriwe akazi kandi kagira kugurugwe kabo. Rero ubu turi kumwe n'umuryango wa Irebe FM, nabo boshika ngaha mukababona umuryango ufise Irebe FM, bose barahamagawe na Irebe Music. Mubangutsi munyaruke dukoresha umwanya. Uru ni rwo rwaruka, ibyo mubona radio itera imbere, ndabashimira cyane bivuye ku mutima, kuko no mwanya radio Irebe FM usivye umuntu yigeze kuza ngaha yitwa Obama Shop akanterera umuriyoni w'amarundi, nta yindi nterano ndaronka mino radio mu mpera amasho Obama Shop. Ariko kandi sino kwibametre ampanura mu bitandukanye, hari naho nkwama akaca avuga ati ubura zitanu acyanda guzo cuzimpa hirya yejo metre muvaye. Sinogya nashimiye cyane Superbat, niyo yajirande mura gatoya, mwabonye n'umutaka nipfutse kare Superbat, nebo bantu ba mbere baje gushigikira iradio, kandi ubu turacari kumwe. Amasezerano araheze, mugabo nabonye deja avanga dusinya yandi. Ego urugwaruka ndarushimira cyane, umwanya n'umwanya inkuru murazi ko igihugu gisibisa atabyinshi, habonetse ko arantu hari amakuru. Ndashima umuyobozi kubera ntibajyama, hariho amatimu bamwe ajya saa 8 abandi saa 9, mugabo ndamenye ibanga nta kundi, kugira ngo ntihagire inkuru n'imwe itaboneka, kuko iradio ni kimwe, kugira ikiyundiye n'ikindi, kuko amaradio ni meshi. None twenda yizanye nzanye iki gishasha, kashimire Chanel hajya niba afashe kugira ndonke impusha kandi mu muhera amashi, yarafashije cyane. Ariko kandi yambaje ikibazo gikomeye ati none gasha mwana wa mama nuko yari yambari ati kuzanyira radio, hari amaradio meshi, hari ikintu kindi uzanye. Ndamubwira ati je mu muruhusha gusa ibindi nzimenya, sinzi amanota bazoyaba muri CNC, sinzi ayo mfise, ariko kubwanye ariko nagerageza nkoresheje abo turi kumwe. Rero iradio Irebe FM sinayizanye kubera yuko nigana abandi, cyangwa ndayizanye kubera mpinzanye n'abandi, nayizanye kubera ko hari ibintu bibiri nyamukuru. Niyo passion yanje, kandi ikaba no gutanga akazi, kuko namye kuva kira nifuza gutanga akazi. Uru ndabishimira Imana mpara amashimana yacu. Barakoze gusa mu byicaro. Irebe FM nuko yavutse, uno musi turashima higeze, reka twe dutuma nyakwa mukiranganji mwatwarukiwe na leta y'u Burundi atubwirire umuvyeyi wacu Sebarundi, umugenzi w'ugwaruka, ari wenyine icubare mukuru w'igihugu ciza c'u Burundi, Evariste Ndayishimiye. Timwirebe hariho iradio yiyemeje gushinga ikirenge mu canyu, haduga hamanuka, hagwa havyuka, hari ugwaruka
muri kumwe mumbona kazoza 2040 igihugu giteye imbere, igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Ati ivyo nivyo iradio Irebe FM igiye gukorera ko cyane muno mwaka wa 2026, na cyane cyane ko abene igihugu ari radio iriko iravuga igihugu cyose, ikaba ari radio ivuga muri diaspora. Aba diaspora bari hose baratwumviza ko niyizimye ngaha hagize ikibazo cy'amatara kihaba niyo batabura kwandika ati ya radio guteka iravuga. Ni radio yumvirizwa cyane, natwe tugiye gushama inguvu nyinshi gusumba izo twari dufise. Umuvyeyi mu mutubwire kandi ko twashimye kuba yabaturugikiye mukaza kudufasha kugura kino gikorwa ku mugaragaro. Iradio Irebe FM bayita umunezero wacu. Reka rero ndicira abadangiza nawe ati Imana ibaho umugisha mwese muri kino kibanza, kandi haramba Burundi n'abarundi, hama tubare tugwanira iterambere ryacu, kiducanishamo cyose cyarataye agaciro, ikiduhuza nico gifise agaciro. Irebe FM, Irebe FM, muheza yigwe cyane. Murakoze kuntiza kano kanya nyakubahwa mworosha, nyakubahwa mushikiranganji mu byo mujejwe harimo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Nyakubahwa mwaje muserukiye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi. Nyakubahwa nyene imbono y'uwo mugambi wa radio Irebe FM, nyakubahwa muyobozi mukuru wa radio Irebe FM, namwe bubahwa mwese muri hano mu byubahiro Imana yabahaye. Nitugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kw'izina ryanje no kw'izina ya musitanteri wa komine nziza ya Mukaza, ndi niteka n'icubahiro cyinshi cyo kubakira hano muri no komine nziza ya Mukaza, ikomine nziza mubona ko irimo n'umuhezagiro mwinshi. Murabona ko bino birori Imana icibihezagira. Mu mico y'ikirundi murabizi ko akavura benaka ari umuhezagiro w'ibiba biriko biraba. Reka rero nkuko ndabahaye ikaze hano muri komine ya Mukaza, nongere mvuge ko ari igikorwa c'iteka, ari umunsi w'akanyamuneza hano kubona urwaruka rwaragiye hamwe rugashika kuri ino ntambwe ishimishije kandi ikomeye. Bigaragara ko wa mugambi w'imbona kazoza urwaruka waruhagurukiye, kandi imizi bariko barashinga ari imizi ikomeye cyane. Biboneka neza cyane yuko imbona kazoza tuyishikako atakindi kirinze kuducira. Reka rero mbanze nsabe dushimire nyakubahwa mushikiranganji yateye iteka bino birori, twongere dushimire n'abiyumviriye kino gikorwa n'umugambi ugeze hano, hanyuma nshimire n'abandi bose bagifashe mu mugongo kugira ngo kibe kigeze ngaha, hanyuma dushimire kandi n'Imana yo mu ijuru yabikunze, kuko niyo yafashe umugambi wa mbere, yari ibizi imbere yuko dutangura kubibona twese. Reka rero ndabasabe mu ntiza amashi kugira ngo ntitwibanire kandi ntitubanire n'Imana yo mu ijuru,
dukenguruke kuri kino gikorwa cyiza. Ntarandiriye rero, reka dutere intege runo rwaruka n'abandi bose barufashe mu mugongo, n'abandi tuzobandanye tubafata mu mugongo, abasigaye inyuma twege tuzana kugira ngo bose urwaruka rufate uyu murindi nk'uwo Irebe imaze gufata. Hanyuma kandi ntaworeka no kushima ukuntu hano uwo mugambi ubereye hano muri komine Mukaza. Murabona ko komine Mukaza irimwo ivyiza vyinshi. Tugiye kuraba si Irebe yonyene ihari, hariho n'ayandi maradiyo kandi menshi ari hano muri komine Mukaza, n'ibindi vyiza vyinshi biteza imbere igihugu biri hano. Kandi kuri uyu mugambi wabo wo kumenyekanisha no gutera intege abandi n'urundi rwaruka batera intambwe, bashishikare kugira ngo imbona kazoza tuzoyishikeko nabo bari ngaha kandi bafise uwo mugambi baramaze no gushinga n'iyindi mizi. Tuyifurije kuranda gushinga imizi no mu gihugu cyose. Reka rero ndabakengurukire, nshime cyane, kandi tubemerere yuko nk'uko bari ku irembo rya Mukaza, tubemerere yuko tuzoshishikara tubashigikira, kanatsinda baranatwemereye yuko komine Mukaza bazoyamamaza cyane gushika kure hose hashoboka. Reka rero tubakengurukire cyane tuvuga tuti nitugira amahoro, dusangwa amahoro, iterambere no kumenyesha amakuru mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nyakubahwa umushikiranganje mu byo mujejwe harimo kumenyesha amakuru n'imenyesha amakuru, nyakubahwa umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano, iterambere rusangi n'intwaro yo hagati mu gihugu, banyakubahwa bo mu rwego rujejwe gucungera ibimenyesha amakuru mu Burundi, nyakubahwa munyamabanga ntayegayezwa muri komine yagutse ya Mukaza, banyakubahwa abafatanyabikorwa b'isamirizi Irebe FM, banyakubahwa murongoye ibimenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru bagenzi bacu, tugira amahoro. Tugira amahoro, iterambere ry'igihugu na cane cane mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Banyakubahwa batumire bahire, uno munsi tuje kwigina imyaka 2 irangiye n'amezi 4 haburamwo iminsi 3 turiko turakora ibikorwa byo kumenyesha amakuru. Twari mu myimenyerezo, ariko uno munsi baraduha ubwahuro bwo gukora ku mugaragaro amakungu yose abimenye. Ino samirizi gitangura twatanguranye emeteri imwe ku yasamiranira kuri frequency ya 91.4, ariko ku by'iciyumviro canye n'imbono yarafise icyumviro cyuko ino samirizi yoba iyumvikana mu gihugu, maze ku byiyumviro byacu nawe turaronka iyindi emeteri iri ahitwa Imanga idufasha kumvikana mu gihugu hagati. Nakanyamuneza ntangere kuko tugitangura twatanguriye ku biganiro na cane cane ibiganiro bifatiye ku burimyi n'ubworozi, iterambere, ibidukikije, inkino, imico kama n'akaranga, ariko uno munsi hariho ibisata vyiyongereyemo na cane cane igisata cyo kumenyesha amakuru n'igisata kijejwe gutanga amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi. Twatanguye turi abakozi 25, ariko uno munsi ni radio turi abakozi 52. Byumvikana yuko tutari bake mu rwaruka rwaronse akazi biciye kuno mugambi. Turashimiye cyane rero abadufashe mu mugongo kuva tugitangura, na cane cane leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje mu byo bujeje barimo kumenyesha amakuru, kuko baraduteye intege, baraduha bimwe mu bikoresho bidufasha mu mwuga wacu, amamashine n'ivyuma bijejwe gufata amajwi.
Turashimira kandi radio na televiziyo by'igihugu kuko byadufashije cyane kuva tugitangura, baraduhaye inyigisho. N'abamenyesha makuru bagenzi bacu n'abandi barongoye imenyesha makuru turabashimiye cyane. Rero nagira mbandanye ndabakengurukira ku izina ry'abakozi ba radio Irebe FM kuba mwitavye buno butumire mukaza kuraba ku mugaragaro aho twugurura bino bikorwa, hama tukasaba yuko muzobandanya mudushigikira na cyane cyane mu gisabisho, kuko murazi yuko ukuboko kumwe kuriyaga ariko nipima rubugi. Twifuza yuko mwodushigikira mu bikorwa ndetse no mu mpanuro, mukaduhanura ngira murabona ibikorwa twari tumaze iminsi turiko turakora yari entraînement. Ubu rero tugira turonke ubwahuro bwo kuja ku bikorwa nyene nyezina, nimwabona tunyereye muze mutugarure kugira tubandanye dukorana muri bwa bumwe tugira amahoro ya Kristo. Murakoze. Leta mvye leta nkozi ya majambo dukunze kwandikirwa ugasanga n'uwavyanditse ntuza ahari, iyo turabisezereye, ariko mu vyubahiro vyanyu nagenda babwiye nti kw'izina ry'Imana Data rubwira byose, wubahwa mwese umwe wese mu kibanza Imana yamushizemwo muri uwo mwanya, namwe bene gihugu mwese tugira amahoro, tugira amahoro, dusangwe amahoro, ubumwe, ugutera imbere kuri twese. Ubwa mbere na mbere nagire kw'izina rya leta y'Uburundi no kw'izina rya nyen'icubahiro mukuru w'igihugu cacu General Evariste Ndayishimiye nshime ubutumire bw'uyu munsi ngaha mw'Irebe FM. Ndabashimire kubera nta mezi abiri arahera mu ngendo nshasha turimwo, nciye mw'iradiyo canke muri kampani nkuko babivuze Irebe FM. Narahagendeye mu nyuma y'akanya gato ndatanga icegeranyo, iciyongereyeko badutumira kugurura ibikorwa vy'iradiyo nyen'icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye ati rero genda wuvure, bantumiye genda wuvure userukire kugira ngo batangure ibikorwa ku mugaragaro. Yantumye ijambo rimwe gusa rudende rwa dege, yambariye ati genda bambaririre bakomere bongere baramirize. Ivyo ni ibintu vyumvikana mu majambo asanzwe ko ari ibintu bito, ariko ijambo ry'umukuru ntiriba rito, bisaba ko urinoganza ukaryinjiramwo ibyina, ukamenya iyo ryaje riva n'ico rigamije.
gukomera no kuvuga iki? Nyene shobora umukuru w'igihugu cacu Burundi amasaha 28 ku munsi, umunsi umara ngenda bamenyeshe ko ibice 99 n'ibice nka 9 yiyumvira ugwaruka. Kwiyumvira ugwaruka ni ukwiyumvira igihugu aho kivuye, aho kiri niyo kija. Ari naco gituma imigambi myinshi myiza afitiye ugwaruka imwe mumaze kuyibona, kandi n'iyindi muzoyibona, muzobibamwo. Kandi hamaze mukoma ko yuko mutavyumva. Iyo Irebe FM itabaho, bamwe mumbarira aho muba muri, aho muba mwicaye, aho muba muhagaze kuri iyi saha y'ubu, irema ntiba rihari, izi ngoma ntiziba zihari, ababuba babona ngaha ntiba bahari. Mugabo uyu munsi muri ngaha kubera imbono y'umwe mu gwaruka yagomvye yatahuye akitahura, kuko ndamuzi ni umugenzi wanje kuva ataje no mu mahanga. Ndabeshaga manager yaransaza Makamba ndi mu bikorwa, arambara ikimugenza, ndamwumviriza ndamwakira, ibishoboka turabivugana, bidashoboka ntabwo twavuganye. Ariko uyu munsi nje kugurura iradiyo ya wa muntu so ari tuva Bujumbura ushika mu Gitaza ugafata iyindi, ukaja mu Rumonge ugafata iyindi, ukava. Imana nziza cyane. Nico gituma Yesu mukuru w'ucacu z'Uburundi avuga ati inguvu tudishire mu gwaruka, kuko nibo bateramye b'igihugu mu bisata vyose vy'ubuzima, mw'iterambere, mw'isho ngiza ry'igihugu. Ni nabo bagaragaza uko igihugu kiba gihema. Ari naco gituma byagerekezo ryejo ubundi mu ndwi yahiye twirigwanye amasaha menshi cyane, kuva isaha 2 z'igitondo gushika isaha 2 z'ijoro n'inusu, twicaranye turiko turaganira n'abatwara ibinyamakuru n'aba influencer, babaza ibibazo vyose duca tuvaho tumenye ingene igihugu gihema, kandi gihema neza cane. Mwikomera amashi. Ivyo bigaragarira mu bikorwa mukora nk'ikinyamakuru, kuko ari mwebwe muri kiraro kiri hagati y'abene gihugu n'indongozi. Twebwe dufata ingingo tukongera tugatunganya imigambi iza nk'inyishu y'ibibazo abene gihugu baba bashikirije mu biganiro mutanga, natwe bikadushikira. Rero aho bisigura yuko leta y'u Burundi ibahanze amaso, murayisahiriza, ugwaruka murayisahiriza. Ujya mu manager wanyu nta kete yigeze yandika avuga ati demande d'emploi canke ndagusavye akazi leta. Yavuze ati nanje ngenda gatange. Nta butumwa nk'ubwo tugiye tunabwiwe.
ati jewe nanje sinshaka ko nsaba akazi, nshaka ndagatange. Icambere twaganiriye nawe, ikinyamakuru kiyo kirakora kandi turabikurikirana, kandi barafite akarangamutima, barubahiriza amategeko, kandi tubasabe ko muzoba mwumviza amategeko ahari. Kutayubahirije hari naho imbere yuko dufata ingingo CNC ya Chanel azobwira umuyobozi we ati hari ubutumwa bwihuta tugana kurungira ahantu ari yahanya, hanyuma bice bigenda ukundi. Ivyo birabaho iyo haba amategeko kugira ngo muyubahirize. Iyo mutayubahirije naho nyene hari akankwafu. Cyo gituma cambere hajya nta muntu kwisa akomeye, hakomeye itegeko. Ca kabiri no kongera ko nuko bavuze bati Irebe company. Vyampimbaye cyane kumva Irebe company despite kumva Irebe FM. N'abandi bavyumvireho. Jewe ntavyo ubutunzi nize, ariko hari ubutumwa ndahora ndangura ahantu zo gupanga igihugu n'ibindi, ariko bica impicigwa cuko kugira ngo ndangure ivyo nteza kurangura muri ico gisata ndahoramwo, nateza kwiga. Iyo ishyirahamwe riteye imbere, dufata akarorero gasanzwe, urakora amazi ukayahingura, mugabo ugaca ukenera ingene uyashikana ahantu canke ingene uyatekera, uyashikana ku bayanywa. Tugira undi mugambi wo kurondera ingene ukora icupa. Uwejeje gukora icupa, uraca uraba uti none nimba bayakunda bari muri Burunga niho utagenda bishikana uragura imodoka, ukagura ntoyi, gatwara ibya mbere, mu nyuma ukavuga ati mwiherere mu rugo. Irebe company rero turifuza ko tuzobona company twara abantu n'ibintu yanditse ko Irebe company, kabona kugira ngo ejo canke hirya yejo karasonga bikora akora neza cyane gose. Ngaha n'uwa mbere n'uwa mbere ahemba abamenyesha makuru isazi 6 ntibagenda kuja kurondera muri vya bitutu, arabagaburira. Iyo makuru bigaburira abantu ngaha ni binga mu Burundi, tuvugana ukuri, narabaye imwe muri bo. Haziye ntitwaje kwa Floribert muri kantine hari yake, aho twarimenya twarikoce, akabagaburira. Kandi mwabonye ingene bambaye neza, basa neza, baratagase nabonye amakositime, barambaye neza. Cyo gituma rero nico nicigwa, umwesha makuru ntagomba gusukwa ashatse, kuko gendera imbere y'abantu, imbere yuko ndaguha ijambo canke ndakuramutsa, kaguha ikiganza cose, utanza kuraba ati none uyu muntu akaraba kangahe ku munsi. Datizi ntabwo sindiko ndashikuza abantu bambare bagira isuku. Abambere botanga gutanga akarorero ko bashikirwa n'abantu benshi nabamenyesha makuru. Menyesha makuru ugomba kuba usa neza, kuko nico gituma benshi baja mu manama bakavuga ngo je nange ahantu baransohora, urisire ko bagusohoye kubera imvu yihe. Werekanye kuri wo gusohorwa, kuko wagiye wambaye nk'usohorwa. Iyo namu ndabona pasoni baratagase. Rero turifuza kubona hariho Irebe company ya transport, ya transformation, tukizera kubona bafise ama startup kudandaza ibintu online.
ejo nabundi navuye ejo nari mvuye Algerie mu nama y'amateyise ukaza mu gihugu yogoye twe twinjiza 350 millions de dollars par an kubera les startup ayo n'amakori yinjira ntabwo ari amafaranga aja mu mifuko y'abantu n'amakori yinjira mu gihugu 350 millions de dollars. Nigeria 290 millions de dollars yinjira kubera umujene aricara hajya agakora application transfer y'amafaranga produit he harayizana kubera kwicara ku mashini navyo turakeneye kubibona aha muri Irebe. Tukabona Irebe startup aba bajene mufise nivyo murabahemba ariko ntabwo umushahara wabo mufise bakeneye nugufasha ariko mushobora no kubigisha kugira ngo bakore ivyo bintu. Ni navyo tugomba kwijukira vuba kuko ikica amateyise nkuko yeshoye umukuru w'isho yabivuze mu nama twakoranye avuze ati kumavuga amateyise abantu bagira ibi n'ibi ariko ikintu cyitwa startup ni secteur générateur y'ama economie ku bantu no ku gihugu. Aho hariho n'imigambi imwe turiko turavugana n'ishamwe Banque Mondiale yemeye kudushiraho ama centre d'excellence pour la formation y'aba jeunes mu ma startup. Kandi aba jeunes si baba diplôme kuko abantu bafise esprit d'innovation ntabwo ari bajya bafise ama diplôme n'aba bantu bari muri babandi ushobora kubona ko ari umuntu azanzwe ariko ugasanga mu mutwe afise ingabire yiwe akaja ku mashini agakora ibishobora gutuma bwa bwenge kuko amashuri rimwe na rimwe nivyo birakenewe kuyiga ariko hariho rero akandi kantu kabijamwo. Ndabahaye akarorero, hari umuntu agombye kwiba ngo aze gukora mu bushikiranganje kuko namushizaho nahora nkora muri Sena. Ingorane yabaye ni izi nkapuro ma diplome mugabo ibyo akora nta muntu ufite diplome muri ministere y'ifisi ndazi ibyo ashoboye ariko sinshobora kumuha akazi kubera hari ya impapuro mugabo turazi buri impapuro nanje ndazifise ariko hari ibyo ntashoboye mugabo wewe ibyo ashoboye ntavyo nshobora gukora ariko kumushira aho hantu sindabishoboye kuko binsaba rero ndabashimiye cyane ko ramwafashe gwaruka mubafashe mubashire hamwe. Nyarisho mu gihugu cyacu cy'u Burundi yaratanze itegeko ati rondera ingene internet ushika mu espace public. Ico ni kitwo turakora ko cyane kugira ngo niwaronka akamashini kawe wicara ahantu wiyumvire nimba ari jardin public nimba ari Place de l'Indépendance kuri za ntebe ziri hagiye inyuma ukore ureke kuja kunywa bya bintu by'intuzengero ukore natwe turi mu ndege turakora uri mu rugendo turakora tugakora tukarondera urazi ko iki gicapo c'ingoma burya bugoma butoyi ubudandaje online uza amafaranga ushobora kuronka uri kurakoresha ama startup ugaca ukarungika ukakambara icupa ca kibuni c'ubuki hariya mu Cankuzo nzi umuntu yagitwaye Scotland muri Scotland ni mu Gifaransa Scotland Ecosse yakuyemwo 2,000 vy'amaround kiriya gicupa yafashe tundu kiyaza arashiramwo twa tundi usanga arakayo gatoyi ukuramwo ugacuheza ikibazo kiriho babavumaza bati tubwire ubwoko bw'amashugwe zinzuki zizana buno buki zinjya urumva ico kibazo ati ubu buko buryosha cyane inzuki zatumye ubuki uboneka zijya amashugwe yitwa gute cumbwira ingene hava kuja kudondagura bya biti byo mu Cankuzo uciye hajya muri kijya kibira ca Ruvubu
ntibikunda. Ni ukuvuga ngo hari byinshi rero tugomba gukora kugira ngo tuduze uburyo bwo kubaho duhereye kugwaruka, kandi nyine mukuru w'igihugu ndazi ko abizi, tuzobibara tubinoganza kugira ngo dukore ibishoboka. Iyo ni imwe mu mitwe nabahaye, nta consultance nabasavye, ntimumpembe, ni imwe mu mitwe nabahaye mushobora gukorera kuko ndazi ko muri abantu bumva hakiri kare. Nkaba rero kano kanya ndabashimiye, nongera imbere yuko ntabona igitambara ntangaza icese ku Irebe FM yuguruwe icese ku mugaragaro. Kuri no genekerezo rya 12 ukwezi kwa Kigarama 2025, murakoze, Imana ibahezagire. Ubwa mbere hoho nuko igihe cyose abene gihugu bafise aho baserurira ivyumviro vyabo, abari intambwe bikomeza ubwa mbere intwaro rusangi ari wo mushinge w'iterambere ry'igihugu. Hanyuma ica kabiri, ibimenyesha makuru nico kiraro gihuza abene gihugu hamwe n'abafata ingingo, abajejwe igihugu mu gitunganya, abari intwaro, kugira ngo bamenye ko ingingo bafata zifatigwa abene gihugu, hanyuma n'abene gihugu bamenye ingene bashikiriza ivyumviro vyabo biciye muri ivyo binyamakuru vy'iwanyu. Ni ukuvuga yuko twebwe nk'indongozi dukurikirana ivyo mushikiriza biciye muri abo bamenyesha, biciye muri ivyo bimenyesha makuru vy'iwanyu, tukumva ico umwe n'igihugu agana. Iyo haduse nk'ikiza c'ingwara mu ntara kanaka, umushikiranganji w'amagara y'abantu ntaba yashitseyo, hari naho n'abo bakorana batababimenye. Mugabo iyo ikinyamakuru kivuze kiti hariho ibintu tubona biri bidasanzwe aha naka, niho usanga kenshi na kenshi dufata ingingo tuti guhamagara ujejwe intara muri ico gisata ati vyifashe gute. Nk'ubu bizokoroha cane gose, kuko ubushikiranganji bwose buzoba bufise ubuyobozi buserukira mu ntara, bufise inzego zishikana mu makomine. Bisigura yuko nta mutumba uzobura imbuto canke ifumbire ngo bihere amazima yongo, oya. Ubu nivyo turapanga. Ico gituma rero mwebwe nk'ibinyamakuru, ibimenyesha makuru, muradusahiriza mugashikaho tutoshitse mu mwanya biba bikenewe, kugira ngo natwe tumenye iyo dufatira aho hantu. Iterambere rero, uruhara rw'ibinyamakuru mu iterambere ruhagaze ubwa mbere ku kumenya amakuru y'igihugu uri kurapanga ico arico. Ntushobora gupanga igihugu utazi ingene gihema. Namwe ni mwebwe musanzwe mujejwe kuholeya ayo makuru ku nzego zose, kuva ku bakuru mubitwara mu bene gihugu. Nimba twafashe ingingo tuti mushije kubufukamura kubera hari ikiza kanaka, nimwe mubivuga bagaca bikora. Hanyuma wowe uteye ingorane mukavuga muti yamara ryagiro mwafashe hariho ahantu tubona hariho impinduka z'abantu mu kubaho kwabo bimeze ukuraba neza ubwo bufukamura ko bwa bupanze neza. Tuja tumenya
haba mu kuva canke mu kuja mu masanse yose. Rero mwebwe muri abantu twovuga mu gifaransa incontournable mu kugira ngo igihugu gitere imbere, muri abantu umuntu adashobora kwirengagiza kugira ngo ashobore gutunganya imigambi y'iterambere canke iyo migambi y'iterambere yongere ishikire abijejwe ari abene gihugu. Novuga yuko akamo dutera abarongoye bwa mbere na mbere b'inyigisha makuru no kubandanya gukomeza ku murindi kuko nyinshi bavuga ati muramirize. Kuramiriza mwatanguye urugendo, umwana yavutse ariga kwicara akiga gutambuka hasigere kuramiriza. Kuramiriza no kuvuga iki? Ni kuvuga yuko nk'ikimenyesha makuru gitanguye ngomba kugaruka uyu mwaka kitakiri Irebe FM gusa, hamwe naho no nicaye mu Buhumuza nshobora kubona bisi zanya abantu bavuye i Bujumbura avuga nti Irebe Transport, kaja kwitaganyika nkavuga nti Irebe mufite ubwato dufate dufise potentialite zidasanzwe, dufise ikiyaga, nkabona container yanditse ko Irebe muri transport y'ibidandazwa, mutwaye amavuka, mutwaye ibiki. Ni ukuvuga ngo mu ijambo rimwe nkeneye kugaruka ngaha mbona mwese mwabaye ba boss bamwebwe nyene, mwese muri abakuru, unabona ko mufite intumbero nziza, ko mwambaye neza, muratagase, muri isi gutuvuta, umubiri wanyu usa neza. Bisigura yuko mu ijambo rimwe nkeneye ko ubwa mbere na mbere, kuko icambere cyo mwomenya no kumenyesha makuru sinamubwira nko mu wundi mukozi wari we wese. Umumenyesha makuru azi ko yohereza amasaha, ikiganiro gisivye gicerewe ubibazwa n'igihugu, kuko hariho urwego rujere kumenyesha amakuru hinduye grade program, utabajije ikiganiro gisivye urabibazwa. Mwebwe rero kora akazi, bandanya mushusha ubwenge, murabe n'ikindi kintu coshahiriza ukubaho kwanyu nk'ikimenyesha makuru, hanyuma mutere imbere, muce mubera n'akarorero ibindi bimenyesha makuru. Kuko kinyamakuru conyene nkuko numvise umunyamabanga muri CNC mwabivuganye yavuga ati none ko radio yizanye hariho izindi tugomba guhindura n'igiki. Rero bijya bintu twagiye turavuga mu majambo bikorere ko navyo mwiyumvire muti impande y'iradiyo ifise abantu ngaburira, ifise abantu ntegeza kumenya ingene ndabarihira ibi n'ibi ndabariya. Iyumvire muje mu buzima bwa misi yose, kuko kwa misi yose numuzuca musanga muri ko muraterera koko mu iterambere ry'igihugu, kandi iterambere ry'igihugu rihera ku iterambere ry'umuntu. Iyo umuntu ateye imbere, iyo uri gitera imbere, biguma ari amasloga. Rero mwiteje imbere mukabaho neza, ejo nkasanga muri ko murandikira mu mustantura mukaza twe dufite parking ntoyi, kuko imiduga dufise abanyesha bakuru bafite imiduga ari bose, hariho abafise amamangazini impande, tuneganira ama parking, muce mushiraho ngo parking reserve, hamwe mbona ko mwese mwatagase mumeze neza. Nico citegererezo ndababonamo, kuko ndabona ko mufise kazoza keza cyane gose, kandi vuba ndabona ko nanje nubwo riko ndasaza nzobibona muri ko muratera imbere. Mani bahizagire. Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM. FM megahertz 91.4.